mwabibonye uyu munsi hariho inkino mwabonye yuko isaha zitanu hatanguye urukino rw'abakenyezi bakina mu rukino rwa basket, hanyuma isaha y'indwi haciye hakurikira urukino rukinamwo abakenyezi rwa volleyball femine. Hahuye w'inama nshingamateka ukina muri volleyball femine hamwe n'umugwi w'abakenyezi bagiye hamwe bagira umugwi ugizwe n'abadamu bakinye volley kuva kera, rero bishize hamwe kugira ngo bagire ekipe. Izi nkino rero zatunganijwe na Komite Nationale Olympique, nibo badufashije kugira ngo dushobore gukina runo rukino. Hanyuma nk'uko mwabibonye ekipe ya Mothers Burundi team yashoboye gutsinda iseti zitatu ku busa bwa Assemblée Nationale. Ngabo rero iyi score twebwe turayishima, mwabonye yuko tugenda tubangabanganwa. Twavuga duti umugwi w'abakenyezi ukina volley wo mu nama nshingamateka warateye intambwe atari nto. Turavye ingene uko manda zigenda zirakurikirana tuvyiga bushasha, tuba twinjiye mu bintu ari bushasha, mugabo uno munsi turabona yuko aho tugeze hari intambwe duteye, kuko iyi ekipe twakinye ni abantu bawukinye kuva kera, donc babikuriyemwo. Rero murumva yuko ibintu utanguye kwiga ukuze n'undi yavyize akiri muto yuko mudashobora kunganya score. Liliane Nshimirimana, muri volleyball ndongoye umugwi w'abigeme washinzwe n'abahoze biga kuri ishure ry'Igitega yitwa NF. Twashatse kugira tuti twerekane ibyo twakoze aho hambere hahise. Intsinzi nibyo twayitahukanye, kandi nobwa nta gitangaje kirimo kuko twe twabitanguye kera, twakuze dukina. Hanyuma ariko kandi novuga nti turahimbawe, ariko intumbero nyamukuru ntiyari yo gutsinda. Urukino rwa kivukanyi nta watsinze nta watsinzwe, kwari kugira ngo twibukanye ahubwo yuko abakenyezi nabo mu nkino turiho. Tunashimira ni ekipe y'abashinga amateka, turakunze kubabona bakina volleyball, turabishima gose kuko nk'abatowe baserukira abandi. Turifuza yuko muri sport tubabona cyane cyane mu bakenyezi, kuko abakenyezi bafise ikibanza gito mu nkino, nibyo bariyo mugabo ikibanza ntikirashimisha. Aho turifuza yuko abashinga amateka nkuko ari bo twitore baduserukira batuvugira kweri no mu nkino. Kurya mu nama nshinga amateka hariyo ibitigiri by'abakenyezi bagira ati n'imiburi 30%, no muri sport rero turifuza yuko ibitigiri 30% bijamwo, tukabona mu mafederation hari abakenyezi barongoye abandi, tukabona abatwara ama club, tukabona abatwara ama association nk'abakenyezi. Ivyo byoduhimba, kandi tufise icizere rero yuko biciye muri runo rukino, muri zino nkino zabaye uno munsi, yuko iyo ntambwe kweri itazosubira inyuma. Abashinga amateka rero tugasaba yuko baduze hari ya ruguru mu mitumba, iyo batowe mu makomine mu ntara, yuko bodufasha abarundi kazi bagahindura imico bakijukira inkino, kuko inkino zirafise akamaro kaniniya muri kazoza, zirabeshaho abantu, hari ababigize umwuga. Rero bihereye hariya ku mitumba bikaduga, hari abana bafise impano zitandukanye mu nkino zitandukanye. Nta nkeka yuko ibi bintu abashinga amateka babigiyemo, abakenyezi b'abarundi kazi tuzogira ijambo mu nkino, kandi igihugu kigaserukirwa neza, kuko murabona twe twakinye turi abantu novuga nti turiko turakura dukuze, ariko hariho abana bakiri batonyi cyane bashobora gushika kure bakagera aho tutageze twebwe. Twebwe rero muri Komite Nationale Olympique tumaze imyaka tukora uko dushoboye kose kugira turabe uko ngene inkino z'abigeme zotera imbere, na cane cane kubera yuko novuga mu gisata mpuzamakungu y'inkino bisabwa yuko abaja ku kibuga
dukwiza ibitigiri 50% by'abagabo na 50% by'abakenyezi. Mu nzego naho tugakwiza ibice 30%. Kuronka abakenyezi 30% mu nzego biroroshe kubera yuko bamwe baratogwa abandi bagashigwaho n'ibintu byoroshe. Mugabo kuronka 50% mu Burundi biragora kubera yuko umuntu nivyo aragira sport akiri muto hanyuma yagera ku myaka 17 18 ugasanga ari karabiheba. Ubu rero twavuze tuti reka turondere abawigeze bari hejuru y'imyaka 35 bakine. Benshi n'abavyeyi baravyaye abana babo nibabona bariko barakina ku kibuga bizotuma bijukira inkino. Mwebwe muri Komite Nationale Olympique nireka duce ku bavyeyi, umwana niyabona umuvyeyi agiye gukina nawe nazoja gukina. Ikintu cyose iyo gitanguye cyakozwe kiba gifise intumbero. Intumbero rero niyihe? Nuko tuvuye twumvikanye yuko tugiye kugirisha amahigano y'abakenyezi barenza imyaka 35. Bizotangurira muri Komite Nationale Olympique kugira n'amafederation abone yuko ico gikorwa gikenewe, kuko niwo mafederation baraba izo nkino. Mugabo kubigeme barenze yo myaka Komite Nationale Olympique irashora kubikora. Ayo mahiganwa rero mu kuyagira tuzoca turaba nabo bana babo bakiri bato, dufatanye n'iyindi migambi dusanzwe dufise muri Komite Nationale Olympique, abo bana binjire mu ekipe. Ikindi naco nuko twumvise yuko abakenyezi bo mu namashinga amateka imisi yose bama baja kugira inkino mu kwezi kwa Munyonyo na Kigarama. Twaciye tuvuga tuti tubafashe nabo kwimenyereza, nitwashiraho iyo higanwa bazoca bagenda guserukira igihugu muri ico gisata c'inamashinga amateka, hama batahana imidari nk'abandi. Tukaba tumvikanye yuko itariki 24 z'ukwezi kwa mbere ni itariki mpuzamakungu y'inkino z'abigeme. Tugaca dushika ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu umunsi mukuru w'abakenyezi. Naho rero imisi yose Komite Nationale Olympique izotegura izo nkino, harimo ayo mo ekipe yose, harimo n'ama ekipe y'abashinga amateka. Twese dufashanye inkino rero zikazobera Ingozi, twahejeje no gutora ikibanza bizoberamo. Tukaba tushaka gushimira umukuru w'inamashinga amateka yashigikiye igikorwa cy'uyu munsi mu kuduhereza akabahasha gatuma izo nkino zagenze neza, kandi tukaba tuzi yuko n'inkino zizokurikira azodufasha, kuko tuvuga tuti twese turi kumwe, twese birashoboka.